turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi twagendeye ku ishengero rya Baptiste Kibingo riri mu karere mvugabutumwa ka Bubanza, aho twashoboye kuyaga na bamwe bariko baritabira ibikorane bitandukanye. Mushobora kutwidondora? Yego murakoze. Ku mazina nitwa Nkurunziza Jean Bosco, abasanzwe ndi mukuru w'urwaruka w'ishengero rya Baptiste Kibingo. Murakoze. Ni umukuru w'urwaruka ku ishengero rya Baptiste Kibingo. Uyu munsi hari igikorane mwaduteguriye ngaha, coba ari igikorane gifatiye kuki, cerekeye iki? Igikorane cerekeye ivugabutumwa mu biciye mu ndirimbo ni mu majambo. Hoba hariho izo muriko murashira ku mugaragaro canke ni igikorane cyo kuzishira ku mugaragaro? Ni igikorane cyo kuzishyira ku mugaragaro. Niyihe mpamvu yatumye mwiyumvira gukora izo ndirimbo zizofasha ikishengero canke abazumviriza? Zizofasha kugira ngo benshi bahinduke bumva amajambo y'Imana, kuki zisanzwe zirimo amajambo y'ibikorwa gukora. Ubwo naho abakristo basanzwe bashaka kugira ngo bumve ubutumwa buciye mu ndirimbo ziciye mu kanwa kabo kugira ngo zamamare hirya no hino. Mbega izo ndirimbo zoba ziri mu buryo bw'amasanamu canke ni mu buryo bw'ama-audio? Umuntu yozironka gute azikeneye, canke wo kwimvira kubaronka yobaronka gute? Izo ndirimbo zisanzwe ziri mu buryo bwa audio. Yego. Twibaza yuko ngira ngo muriko murategura kuzishyira mu buryo bw'amasanamu. Yego. Umuntu yokwiyumvira kubaterera canke kubafata mu mugongo yobicisha he, yobaronka gute neza na neza? Uburyo musasha kugira ngo mudufate mu mugongo, hariho umurongozi w'ishengero Pasteur Mbayahaga Ezekiel. Ndibaza ko muca kuriwe canke mugaca kuri twege mukuru w'urwaruka, byose byokunda. Rimwe na rimwe hariho abantu bashaka kuzumviriza ariko batari ngaha hafi. Hoba hariho nk'urubuga rukorera ku buhinga ngurukana bumenyi ngo zironka ko izo ndirimbo canke nturazishira habona? Oya, ntabwo buryo buraboneka. Mu bisanzwe turashari hasi. Twizere ko muriko murabitegura ejo canke hirya y'ejo muzotubwira ko zagiye ko kugira ngo abana bariya batangure kumviza ubwo butumwa mwabahaye. Yego cyane. Urwaruka rufise uruhara runini kuki burya ishengero ryose rifatiye kugwaruka. Ishengero ritagira urwaruka nta na hamwe ryova ngo ryigere rigeraho rironka aho rishika, kuki burya ishengero rifatiye kugwaruka. Mugabo kana turwaruka rutegerezwa kubaha uburongozi bw'ishengero. Turiko turaba urwaruka niko gwiyumvira kugira ngo rugwize ibikorwa bimwe bimwe vy'iterambere uhereye ku ishengero, niyo bateguye kugira ngo bagomba bakora ivy'ishengero canke vy'iki, niko rusira imbere inguvu. Hanyuma abamama canke abapapa bakuze bahumuye bakaza kunganira urwaruka ariko rwasize imbere, kuki ariko mbona kazoza bo bagenda bagatembera bakabona ibindi by'ayandi masengero hirya no hino kugira ngo nabo bashike kwihangiro biyemetse. Akamo twotera nuko bose bahurumbira kugira ngo bateze ibikorwa vye kwiteza imbere mu isengero ni mu gihugu ndetse nkuko bazabikora. Murakoze. Jewe nitwa Ntahonshikiye Esironi, nkaba ndi umuvugabutumwa ngaha ku ishengero rya Baptiste Kibingo, kandi ndetse nkaba ndi n'umwe mu bakurikirana cyane ivugabutumwa biciye mu ndirimbo ngaha nyene ku ishengero rya Baptiste Kibingo. Ndacari mu gwaruka nyene, kandi n'ivyo vuze byo gucuraranga ndacabikunze cyane. Sinigeze mpeba umwuga wo gucuraranga, ndabandanya ncuraranga. Amakuru hano ku ishengero rya Baptiste mu Kibingo no babwira amakuru yaho no kuri n'amakuru meza. Ubwambere na mbere ngaha ku ishengero rya Baptiste mu Kibingo ni ishengero rikunda ibikorwa cyane. Ishengero rikunda ibikorwa cyane ku buryo uhashitse na wewe nimwe hashika murabyibonera. Nk'ubu twaramaze kubaka inyubako y'isengero, no kuvuga isengero ni giza cyane, riri mu buryo bwa kijambere. Urumva ko twabisabwa na leta ko kizira kusengera mu masengero y'ibiti canke y'ibihubahuba, natwe twaritavye akamo n'ukuri turubaka urusengero rwiza kandi rw'agaciro. Ivyo bigaragara ko amakuru yo ngaha turi abantu dukunda ibikorwa. Hambavu y'ivyo turafise urwaruka nagwo ruradufasha cyane mu nguvu, haba mu buryo bwo gutanga ubutumwa biciye mu ndirimbo,
haba mu buryo bwo gukora ibikorwa by'amaboko. Ivyo byose nibiranga ngaha ku isengero ryacu. Murakoze. Amasengero dufise ngaha Terre y'Abatiste arahari. Ayo masengero ahari nk'ubu turabibikanize n'isengero bita Reforme, hari n'irindi sengero bita Vivante, hakaba n'irindi bita Sezebu. Ayo turahereranye ngaha hafi yacu kandi tubanye neza. Cyane gose mbere wanashaka na bamwe muri bo bama baza kudutemberera bakaza guhimbazanya natwe tugasangira ubutumwa bwiza. Murakoze. Muri ya ntumbero ya gwagwaruka rwacu rwamye rufise indinganizo y'ibikorwa itandukanye, ugwaruka rwariyumviriye gutanga ubutumwa biciye mu ndirimbo, kandi urugwaruka rwacu nyene rukipfuza ko indirimbo zago zitoguma ngaha, zikwiye kwagura zikagenda no gushika mu bundi burere kugira ngo bigaragare ko neza ugwaruka rwacu wa Baptiste Kibingo ruhari. Nico gituma rero hateguwe uyu musi, intumbero y'uno musi ni ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo. Rero twifuza ko indirimbo zacu zitoguma ngaha zumvirizwa n'ababanyi gusa, ahubwo zokumvirizwa n'abandi bantu bo mu zindi ntara, mbere no mu bihugu byo hanze bakazumviriza. Murakoze. Ijambo ry'Imana ritubarira yuko igihe cyose kugira ngo twemegwe nuko tuba dufise ibikorwa, kandi ibikorwa byiza. Ico rero notera kamo urundi gwaruka duhereranye canke n'urundi gwaruka rw'ahandi ruriko rurankurikirana, nuko gobanza imbere yuko gukora ibindi byose gushira imbere ibikorwa. Ibikorwa nivyo bituma abantu batera imbere, abantu bagera ku rugero rw'akamaro. Ugwaruka rero ndaruhamagariye kandi aruhimirize cyane gukunda ibikorwa. Hambavu y'ibikorwa rero batibagiye no gusenga. Hari abantu benshi bahendwa bakirirwa mu byumba by'amasengesho bababwira ngo Imana ngo yavuze ngo ibintu uzobarungikira muri ngaha. Namba na gatoyi ibyo ntibishoboka. Ahubwo ubwa mbere no gukora, hanyuma umuntu agasenga, Imana igahezagira ibikorwa. Ibintu niho cyo bigenda neza. Ndahamagara rero gwaruka gukunda ibikorwa kandi gongera rukunda n'amasengesho. Namwe murakoze.